kabiri c'abakunzi b'abantu bikorera ibintu vyabo hano mu gihugu cacu c'u Burundi mbere banabikorera ahanyene mu Burundi banakoresheje n'ivya hano nyene ariyo twita ngo made in Burundi ni ababosi na Kigega yifatikanyije na Paeej societe Kigega yifatikanyije na Paeej kugira ishobore gushira ku mugaragaro ishobore gushira ku isoko abajeune canke abandi bantu bose barundi bikorera ivyabo no musi nagize ibako ryo kwakira Filbert Ndayisenga umwe mu gwaruka ruriko rurakora ibikora inka hano mu gihugu cacu ko ariko adukurikirana live canke bariko adukurikirana kuri YouTube na Facebook murabona ivyo akora imbere yiwe imbere y'amakamera yacu ariko reka amazina mwakire Filbert Ndayisenga n'amahoro ego n'amahoro murakomeye ego turashima Filbert Ndayisenga avuye hehe akorera hehe Filbert Ndayisenga n'umu artiste avyubanza ukagira micro avyubanza kuri centre ego neza na neza impande ya province ndi hagati na hagati ya province na stade Bubanza ego ni hasanzwe arangurira imirimo yiwe bino tubona ego nivyo abanyabubanza ego Filbert Ndayisenga ni avuye muri coopérative avuye muri association avuye muri société yitwa gute na aserukira société yitwa talent artist ego talent artist ni ryawe canke ni wewe barungize nije barungitse nka DJY ego ni mukora ibiki mukora ibivyo nyene tubona murashushanya murajisha nibindi uhaba tubwira sinzi ko ari bumba canke ari iki mukora ibiki muri talent artist dukora ibishushanyo turacapa turabumba ego ndibaza hakuru nakuru nivyo mujisha ibiki no kujisha turajisha inkoko ego biseke ivyo vyose biba birimo ego Ndayisenga Filbert ajava muri talent artist aza bari kw'isoko kuri Paeej kuri societe Kigega ariko ndashaka mutubwire mu ncamake muvuze ko mushushanya mukabumba ariko hari ikindi mbona umengo sibumba coco gikozwe gute mu bigenza gute nk'iki urabona na kavaze urakita kavaze canke ukakita agakombe n'utuntu tw'udusharizo tudukora mu mpapuro zirya zo mu makaye nyene birya twita ibicafu muba mwataye zaheze gukoreshwa nizo tugaruka tugahinguramo utu tuntu mubona utu twose muvuze kubumba naho ni bumba canke nivyo mwise kubumba nibi twise kubumba narinzi hajya ko kubumba ukoresha ibumba nabirya turabikora mu gihe nko tugomba nko gukora nka stati zirya stati ubona zabagwa gasoheza bandadaye ya ni bumba bumba dukora ariko ivyo mukoresha impapuro n'ubuhinga nyene bugezweho tujana n'ibiye abantu tumaze imisi twakira intambanyi bahura nayo ni matière première ni aho bokura ivyo bakoresha nubwo tubikorera ngaha mu Burundi byinshi tubirangura hanze tukaca tubikorera ngaha tukaca tuvyishushanyira canke tukari amasabune tukayakora ariko mwige numva umengo ntibigoye matière première ntibagora twe matière première urumva ntigoye mugabo ingorane tuzakugira ni vya bikoresho biba bikomeye bimwe turinda kugura nk'utumashine tuvuga ati mugabo nk'ubu turacakoresha ivy'iminwe vy'intoki zacu donc ibimbo n'imbere yawe vyose ni ibintu vyakozwe n'intoki nta mashini oya nta mashini iri dushire ku mayenge gatoye nk'ingene ukora ku gasahani niko nakisa gasahani ariko nagashariza urabona ubwa mbere tugitangura umuntu amanza agakora impapuro kazikata akazinika mu mazi après nka 4 jours ou 5 jours tukaca tuzikurayo ziba zamaze kubomba cyane tukazivungura zikamera nk'ubuyi hama zigihe tukaca tuzigarukana kandi nk'inyuma y'imisi nk'ibiri tukazivanga na kore tukaca rero dutangura kubumba
ugashushanya ico ushaka yego mukoresheje call n'izo mpapuro zimaze imisi mu mazi ego ni ibintu bitamenyerewe sindi umwe ashobora kuba ari iryambere abibonye canke avyumvise ku bantu ari iryambere canke ku bamaze igihe mbega isoko rimeze gute muraronka abantu bakunda kudushariza muraronka abantu babashorera mu mazi igihe kingana gute turamaze igihe nk'imyaka nk'ibiri tubikora mugava yaho twakora ibindi byo kuza tubumba mugava tubona twogira ikibazo nk'umuntu nkakora abona n'umuntu yagakoze nko mwibumba urashobora kugaterera hasi karameneka ari bumba ari bumba irameneka mugabaka ntigashobora kumeneka naho uterera hasi ugakubita hasi ugushaka ntigashobora kumeneka twafashe rero gukora kubwira n'abantu bakabonye bashobore kukagura no kubashorera kuri kote y'ubukiriya mumeze gute urudandazwa turaronka abakiriya benshi ariko nk'umuntu amaze kutubona twaradukoze barashobora kuza kutugura mukorera ibubanza gusa canke niho ihinguriro ryanyu riri ariko muhora muzi Bujumbura kubidandaza bimeze gute ntituragera kuri ubwo rwego rwo kuzi ni Bujumbura turadandaza iyo nyene dukoreye ibubanza rero hoho barabigura barabikura mugasi cyane turacamenyereza kandi imyaka 2 ni mikeya imyaka 2 ni mikeya namwe muracirondera muracashaka gushushanya ibindi byinshi kugira ngo mumenyekane ariko vuba cyane societe Kigega ifatikanye na Paeej bazoshobora kubashira ku mugaragaro mutari bwashiki Bujumbura kubidandariza Bujumbura n'abanyabujumbura bazogira aho babibona twitege iki kuri muri talent artist twitege iki muzoza muzanye ibiki tumirira abantu babwire ivyo mukora uvuga ati mwitege ibi tuzoza ndazi ibi uwifuza iki canke n'uwifuza ko tumukorera ikintu bimeze gute twitege iki vuba muri tege ibintu byinshi kwa tuzaturose place none himeze neza yo mu gisagara tuvuga ati tuzokora byinshi aha turafise byinshi tutashoboye kuzana ngaha abantu benshi bohurumbira kandi bobona kari byiza cyane ni ibintu vraiment bikomeye ubu tugize n'Imana Paeej yadufashe mu mugongo igiye kuduha udukoresho tumwe tutahora turonka urumva ni machine zizodufasha gukora ivyo bintu bimeze neza bifise esthétique nziza tari bituba dukoresheje n'imino urumva hoho ari nkibu biravye ari ibintu by'imino uravuga ati harakantu naho yo bari machine usanga ibintu ari sawa ni ibintu by'amadese nk'abagomba nk'amahoteli nkino turabona ibujumbura hari amahoteli menshi bazoza badushorera ibintu byinshi kandi ndazi bazobigura ku bwinshi gose kuko dufite abahinga babizi cyane gose kandi babifitiye n'impamya bushobozi babyize kuri école d'art Gitega kubera iki mwumva ko mwahisemwo gushushanya gucapa canke kubumba gusumba ibindi bintu vyose kuko hajya gukora ikintu kitamenyerewe ahantu uba uvuga ati reka mfe kubikora ndabe ko bazobishima kweka ico mwumva mwahisemwo cyane gukoresha impapuro muri talent artist icyatumye tubihitamo icambere cyo turabikunda ni ibintu twakuze twiyumvamo mu maraso umuntu wese urumva umuntu wese turi kumwe yakuza byiyumvamo yiyumvamo ibintu byo gucapa twiyumvamo ibintu byo kubumba turavuga ati reka tuje hamwe dukora iki kintu kitamenyerewe ko twabibona ku bazungu aribo babikora tukavuga ati natwe turifuza kumenya bijya bintu ncamumva ati reka natwe tubikora tuze turabikora Paeej ni umugambi mwiza cyane gose ni umugambi abantu benshi bashima kubona uri kurazana ikungene made in Burundi ishobora kumenyekana umuntu ashobora gushariza inzu yiwe atarinze kuja kuzimbwa za Chine za Dubai mwebwe
ni igiki muhamagarira mwobwira Paeej pana muhamagarira mwobwira Paeej mwishimira mbere munabwira n'abantu yuko ari ingirakamaro kuri mwebwe ngo Paeej turayishimira vraiment ego ahiri hose ibyumve egera ka micro babwire neza ahiri hose Paeej vraiment yumve ko tuyishimira cyane kuko nta kidakora kugira yegeranye urwaruka rufise impano zitandukanye ikarufasha muri iki na kiriya kavuga ati reka urugwaruka rufise impano tugwegeranye tugirene turufashe kugira nago guiteza imbere bivanye n'amatara bafise kuko ahanze hari amatara menshi gose kandi izera ko yose azoshikirwa kuko novuga Paeej vraiment n'umuvyeyi wacu kandi adukunda cyane novuga Paeej ukuntu imeze ukuntu yo biforomye ni nk'umuzinga uko nyakubahwa perezida yabitubwiye ni nk'umuzinga uruyuki gwinjira urundi rusohoka uruyuki gwinjira urundi rusohoka urumva ni nk'umugani udahera ego urumva turayishimira cyane vraiment kuko ndibaza n'abandi bazoshikirwa kutwe twashikiriwe n'abandi bazoshikirwa kandi tubabwira yuko aho kwisoko kuri Palais hazo hari abantu benshi bakora ibintu bitandukanye tumanze imisi twakira abantu bazoba bahari ariko si bose bashobora kuza no studio ariko abashoboka baramaze kumva yuko hazo hari ibintu byinshi ego talent artist igizwe n'urwaruka rungana gute mbega mwese mu rugwaruka canke hari haba bakurira twese turugwaruka ego ngana gute muri bangahe turi batanu ni mu mikorera bino bintu ego nimwe muri abakozi nimwe muri ababoss twese ababoss urumva turi n'abakozi muri n'abakozi ego isamizi yacu ni Kazoza FM nico cyo kugwiza umwimbu turavuga ngo be your own boss hari umujene reka aratwumviriza yahejeje amashuri canke atanosiba kujya kuja kwishuri ariko afise ingabirano no gukora ibintu kandi by'ingirakamaro yumva kwiwe muri we bidudubiza mwe murumva ko mwakoze ikintu mwamye mwifuza mwamye murota kugwaruka rubwira iki kugira ubabwire ati hanze hari ibintu byinshi byo gukora kandi byo gufasha kugwiza umwimbu gwaruka ruri hanze novuga gwahejeje canke rutashoboye kumara amashuri ruri hanze nyene ruvuga ati ntacyo dufite dukora uwari we wese arafise impano ntiyihebure nakore uko biri kose ndazi byose bizoshoboka nimba adashoboye kwandika uwo mugambi arashobora kwegera ababizi bakamufasha kwandika umugambi akawandika neza kugira nawe agire azogire aha utanze bakamwegera nko muri Paeej ntibaraba ngo yarize canke ntiyize afise iyo tara akagira baraba ibikogwa vyiwe akora ego umuti rero umujene wese akatwumviriza ufise ingabirano ufise ikintu wifuza gukora canke naho uri kuriyumvira ico gukora kugira ushobore kubaho kugira ushobore kubeshaho umuryango wawe ivyo gukora biracari vyinshi kandi natwe abarundi turacanyotewe gukonsoma ivy'iwacu gukonsoma ivy'iwacu uretse yuko muzaba muri kwisoko murashobora guhamagara n'umuntu kubashigikira murashobora guhamagara umuntu kugira abereke urukundo akunda igihugu ciwe kuko namwe urinze wumva ko hari ikintu ukorera abarundi nuko nawo bukunda igihugu cawe mbega abantu bobo nabo uretse kuza kubashorera batumirire aho kuri Palais basigire nk'akantu uvuga ati muze kudushigikira mu mutwe ko mukunda ivyanyu ndatumiye abantu bose vraiment bafite umutima w'urukundo yaba ari hanze canke bari ngaha mu gihugu vraiment ndabatumiye bafite n'uwo mutima wo kudufasha barashobora kudufasha bakadushigikira yego ugasanga nyene ibintu bibaye vyiza kurushiriza kuko tuba dushaka ibintu byagutse kuko natwe twipfuza kuzogirana gufasha urundi rwaruka rufise izi impano mbere n'izindi zitandukanye zijanye n'utuntu nyene tutugenegene kuko hari byinshi tutashizemo murakorosha kubivuga scripture bijya byo kubaza bakora mu bintu by'imbaho by'ibiti ego burya buntu usanga bambara nko mu mazosi cyane bashariza nk'ahantu ego nka tujya umuntu aradukora nabo barahari benshi babizi mugabo
tutaba turi kumwe tuvuga ati natwe societe ni yatera imbere ikagera ku rwego runini turahamagariye nabo bandi tuzobigisha naho batababizi tubigishe babimenye urumva bizoca bidukenera uburyo tugira dukoresha kugira dufasha abo bandi uri umuntu mwifuza kugwiza umwimbu muciye mu gwar'ukurikirane rushobora kuba rukora ivyabo murumva yuko gwar'ukurikirane racanyotewe gukora ivyo gukora ni vyinshi ariko kenshi babura uburyo urumva baracakoresha amaboko yabo ibimubona nta mashine bafise mugabo baracakoresha ibintu vyabo ariko bifatikanyije na Paeej nibaza yuko uko muronka aba client niko muzovuga ati tuko turaronka umwimbu wo kuja kugura iyo mashine canke naho abashobora kuyidufashisha bayigire ego nibagiye kubaza Ndayisenga afite imyaka ingana? Afite imyaka 25. Imyaka 25. Umaze imyaka 2 muri uwo mwuga? Ego si imyaka 2 gusa. Mubita akazi. Kuva tubyita akazi navuga ko ari imyaka 5. Ni imyaka 5. Ego. Mugabo talent artist imaze imyaka 2. Imaze imyaka 2 nyiza nyene twavuga ati turiko turakora ni imyaka 2. Ego naho twagedura ntamba n'imiyimo. Ego. Talent artist ifite indoto yo gushika he? Indoto zacu dufise twifuza nta ushobora kuvuga ati turashaka ko mu myaka ingana uku tuzoba turi ngaha nzomukora ibiki ngerageje nko mu myaka nk'itanu gusigura ukuntu twaba tumeze twifuza yuko tuzoba tugeze ku rwego ku buryo n'umuzungu azovuga ati ndakeneye kubona urugwaruka rukora ibi bintu kuko natwe tuzoba tugeze ku rwego tuzoba tuba turi nko ku nivo yabo kuko ubu urabona mu Burundi umengo turacari ku nivo yo hasi mugabo ndiza nko mu myaka 5 n'umuzungu azoba ava hariya nimba ava mu Bushinwa canke muri Amerika azi no mu Burundi aje gukoresha ibintu vyiwacu kandi ndangakaranga ego kandi na made in Burundi turifuza kubona urwaruka rugenda kugira ama exposition hanze uko twama tubona abakenya baza kuri Palais namwe turifuza kumva ngo hariyo exposition y'abarundi mu gihugu kanaka murifuza kuzojana ibintu bakabashorera hamwe avuga ati ikintu nakiguze mu Burundi kandi turanabibona turabona ingenzi ziza nga mu Burundi tutuntu tukunda kutubona hanze umuntu hanze arakubwira kandungikire ndagashire mu nzu turizera ko bigiye kuja ku rundi rwego tugiye kuja ku rundi rwego kubera kari rumva byari ibintu tubona ahantu mu mabutike turinze gutembera ariko ubu mushobora kubibona bivuye muri Paeej no kujya soko kuri Palais ego reka tugushimire cyane kubona washoboye kuza kuhayanisha ibyawe no kuvyerekana twizera ko bariko baratwumvise cyangwa ko baradukurikirana bashobora kuba bagize ibako ryo kumenya yuko hari ibintu bikorerwa mu mpapuro ariko mwogena mutubwiye adresse aho mukorera ibubanza kuba bakeneye canke akanimero de telefone kuwifuza gukora nk'igishushanyo mwavuze nko mu mahoteli ko babikenera canke mu nzu umuntu akunda utuntu tw'u Burundi ashaka kwishira utuntu muri salo mwotubwira akanimero de telefone kandi ego nimero zacu ni 69 plutôt 67 29 31 21 mu Kirundi 67 29 31 21 mu Kirundi ni 67 29 21 ego muri mu rugwaruka ruzoba ruri ku isoko kuri Palais ruri ko rurabifashishwamwo na societe Kigega na Paeej ego tubibutsa yuko kiganiro ni ababosi tuvyuke twari muri ababosi na Kigega mugumane natwe naho tuje mu gice ca gatatu amakuru dushikirizwa na Vincent Nahazwe yandikwa n'ibindi binyamakuru bya hano mu gihugu cacu canke hanze y'igihugu ariko reka tubanze tumusezerere Ndayisenga avuye muri talent artist atubwirire n'abandi yuko tubaramuta kandi yuko tubifuriza gushika kuvyo mwifuza kandi twizera ko n'abarundi bako barumviza bakunda ivyabo yuko ibintu birahari byinshi kandi wavuze yuko ndashaka kubwira ikintu nkorera ukagikora cyane gose ndashaka kubwira ati ivaze ni ntoya nkorera nini mu mpapuro na tableti ndayikeneye yuko imere neza ugani mucapa abantu nk'uno kicarana abantu turabacapa nivyo ahubwo ico twari twaciba nagereza bakicara ahantu nk'umuryango ati ncapa
na uzana ifoto iri ku muryango yose tukayicapa ego ni vyiza cyane reka tugusezere ego hamari ikindi nayo nibagiye kubabwira ahantu neza na neza dukorera ego ni Bubanza centre ville impande ya province neza na neza imbere ya stade Bubanza nta gicapo gihari ahashitsa cahabona pancarte talent artist ego urakoze cyane Kazoza FM, be your own boss.